Tai Chi ni sport ishingiye kuri energie. Nk'umuntu ari paralysé, uruhande arimwo paralysé ntibarugikora, energie ntibigishikaye, igenda nka modale vene kujya kwa maraso. Rero mu rukino d'abord rwemewe na OMS aussi na UNESCO. Nagiye mu gasho nako mu mpimba muhuraye n'umumetre yabimogoreye cyane, yabyize cyane mu Bushinwa. Hanyuma kurya nyene mpamwe ko muganira mukamenyana umunyororo barembeje, ndaheza ndumva ko ari umumetre wa Tai Chi kandi umumetre wa Kung Fu azwi n'Ubushinwa mbere bwahaye certificat yuko ari umumetre. Nitwa Cubahiro David Martial, wasanzwe n'umumenyereza wa sport ya Tai Chi. Ndongoye club yitwa Chongjiang Tai Chi Club. Ego. Tai Chi bega ni iki kuko turabona aho ngaha ni kora ko ari byo kwigorora abiravye ashobora kwibaza ati ndamaze kubona yoga. Tai Chi ni iki utubwira umuryango? Ego. Tai Chi nkuko bivuze ni sport ikomoka mu Bushinwa, yazananye mu Bushinwa, hanyuma ni sport ishingiye kuri energie, inguvu ndemanwa niko novyitwa. Tai, ijambo Tai mu Congereza risigura how to use, uko umuntu wokoresha. Chi nayo rero nico kintu kiri important cyane, ni energie interne, izo nguvu umuntu avukana. Kuko uko nosigura ngerageje gusigura energie interne, kuko iyo sport ishingiye kuri energie interne. Energie interne ngerageje nko kuyivuga mu Gifaransa ni souffle de vie, no kuvuga uruyoya rugifise 0 jour nigo rufise energie nini ya cyane, rukivuka dufise energie nini, kuko iyo energie nigenda ituma imufasha gukura, ayikonsoma iyo ari karakura. Kukora urakonsoma energie, cyo gituma uruyoya rukivuka bijya bahora bavuga ati no gutwagwa mu mazi nta araflota, ni kubera abameze kuko iyo chi umera nk'ipepo kujya kuri ballon itinjira indani, niko n'uruyoya rufise energie nyinshi gatuma tinjira indani mu mazi. Rero ni sport ishingiye kuri energie, uko tuvuga ko tuba turiko turayikora, ukuntu twoyikoresha ni kugerageza kongereza ya energie, ko turayikonsoma mu bikorwa byose dukora. Kuko ngerageje kugusigurira, nk'umuntu ari paralysé, uruhande arimwo paralysé ntibarugikora, energie ntibigishikaye, igenda nka modale vene kujya kwa maraso. Rero iyo gishobora kubuja ingingo nuko ufise energie muri wewe, ariko zigenda zirutana bivanye n'umuntu uko yigenza, ifungurwa, ku buzima bayeho gutyo. Rero uru rukino turupratika kugira tugerageze kongereza ya energie ifashe ama organe yose y'umubiri gukora neza. Nivyo kugira ukore Tai Chi, ukine Tai Chi bigusabiki, basabiki umubiri abameze gute? Tai Chi ni urukino d'abord rwemewe na OMS aussi na UNESCO. Ni kubera n'urukino rukinwa na kategori zose z'imyaka, niko nabivuga, kuva ku mwana w'imyaka 4 gushika ku mutama w'imyaka 100 cyangwa umutamakazi. Nta kategori y'imyaka bakuramo. Rero kuvuga n'umuntu yibungenze arashobora gupratika Tai Chi. Nta kuntu na kumwe Tai Chi uko umubiri wawe umeze kose ugishobora, kiretse ariyo nk'umuntu aba afise nk'ubugwayi butamupermeta gukora sport ni, ariko sino umuntu wese aremerewe gukorera Tai Chi. Mu Burundi none ko tuzi yuko umukino wabwe mu Bushinwa nkuko hari izindi za karate, za judo, hari zamuka ari mu gihe by'abashira mu Buyapani n'ahandi. Tai Chi none yisanga iki kugereranya n'izindi nkino za karate
na za jiu. Bo Tai Chi ngerageje gusubira inyuma gato. Tai Chi ni umukino uvuka mu rukino rwitwa Kung Fu. Kung Fu ni ihuriro ry'amastile menshi nayo ni art martial. Mugabo ifise amastile arenga amajana 4 iyo Kung Fu. Rero Tai Chi ni imwe muri ayo mastile plus de 400. Rero umwihariko ifise wanashima no muri Kung Fu bwayo ni kubera nkuko ari art martial ari urukino mu Kirundi bayita ibintu byo kugwana itera amakofu menga niko bavyita. Rero yo isanzwe ifise iyindi ifise parti zibiri, irafise parti gwana na parti tagwana, ari nayo iyitagwana turiko turakora hano. Ya ijejwe nko ninka novuga ninka therapie, ni iri thérapeutique. Irakiza, irakoreshwa nk'umuti, irakoreshwa nka sport bwo kubungabunga amagara y'abantu. Urumva rero umwihariko ifise mu yandi ma art martial nuwo yuko ifise parti ijejwe gusa kwifokaliza kuri santé humaine. Hari ico bisaba kuri uyine turabona ko mwamufise n'icuya yego burya biraruhisha none ko matarakora kuko tubonye umenga ko muri ego haribaza ati n'umuntu voilà urumva ivyo kenshi iyo bariko bararura uranumenga ni danse canke numenga ni choreography umuntu aba ariko arakora ibintu byo gutamba, ariko kurya nababwiye ati ni energy hajya iyo naho tuba duhagaze gusa muri position imwe indani ntihaba hahagaze haba ariko harakora uri kurakora kuko urabona nk'umuntu yo gusaba umanike gusa ukuboko gutya wibaza ko wotena umwanya ungana gute kukiriyo urabona ko ucumva urushe uremerewe. Ni kuvuga hariyo izindi energy, navuze ko hariyo energy interne mbwa hari izindi energy naturelle zitugera harimo pression dore bazirafasha pression dore siko nayivuga mu Kirundi zo nguvu z'umuyaga ntituzibona uraremerwa iyo igutuma washuza ukuboko hasi uruha. Hariho ya force de pesanteur hamwe niyo pression dolaire, izo n'izindi force igikwega ego rero muri ujya mwanya uri gukoresha energy 3 iyi wawe bwite hamwe nizo zibiri ziri exterieur. Rero iyo uri kurazimba ikombe uri kurakora ntushobora kureka kuruha ko umubiri uri an activity. Twabonye ko ari naho umenga muhema bigenda gute oya ahubwo rero umuntu abirabira kure niwe yibaza ko tudahema, ariko ahubwo nguma ndabasaba guhema ni iyo energy kugira isirikire neza cyo kimwe n'amaraso bisaba uheme, kirazira gufata ipepo ni uyiblotse, ariko uko uhema niho ufacilita circulation. Kirazira gufata ipepo iyo tuba turakora iyi sport tegeza ahubwo umuhema. Yego Tai Chi turazi yuko zijya zindi za karate na za judo barambara ikimono, ariko mwe mwambara umengo zindi mpuzu nyine ukundi kuntu. Yego turatumugihe abajya bono bagira bambaye nguruwazi atabira tuhambaye ibyo biva bon ibyo rero biva aho havuye iyo sport nka kujya na football canke basket canke iyindi rukiro uruba rufise kit impuzu bambara iruranga. Rero Tai Chi nayo iyi myambaro twambaye niyo iranga umukino wa Tai Chi. Rero mugabo ntibibujijwe gukora wambaye teni isanzwe mwabonye n'abandi batambaye tennis makabo wambaye teni muga izi teni zo za Tai Chi zimwabonye. Hanyuma kandi murabona ko twambara ibintu bishika ku maboko nivyo vyiza. Niyo umuntu atazanye iyo mpuzu ya Tai Chi turamusaba fuma zana agakoti gashikana amaboko amanga n'ipantaro. None kugira burya bushuhe irya chaleur igume muri wewe panda uri kurakora ni vyiza. Hari cyo yungura yego iracungura yego urumva iriya energy iyo iri kurakora irya chaleur icisohoka kuko urumva umaze gushuha mu mubiri urumva ko hariyo action iba yabaye kugira ngo iyo action ibe complete. Hari umwanya kanaka ubwo bushuhe bwotegezwa kuguma mu mubiri. Iyo ukoze rero wambuye uwo mwuka uranyaruka kuva mu mubiri urumva iceye evapora hakiri kare
iyo chaleur muga ni vyiza ko ibanze ikaguma umwanya mu mubiri. Harababona biri kubiragenda nko kunyaka ibibazo ati umuntu arashobora no gupfa ubwenge kubera yishika ugasanga umuntu yibagiye n'ibindi kuko usanga umenga yagiye ku yindi si. Ubundi iyo uriko urakora tai chi bayita meditation en mouvement. Ubundi meditation iyo uriko uramedita ni hamwe usanga umuntu yicaye ariko tai chi ni meditation en mouvement. Igituma ikintu muri ivyo uvuze haragera igihe ukibagira ibindi, c'est vrai, uriko concentré n'icyo urakora niyo sport uriko urakora. Cyo gituma ni sport ituma umubiri wa calme, baravuga ko dukora twitonze, duha umwanya chaque organe yo kwiexprime. Rero iyo uriko urakora kubera uba wumva amahoro, uba wumva uri free cyane muri mind, mu mubiri, wumva nyine atakindi uri kuriyumvira, uri kurakomunika n'umubiri wawe gusa. Uri kurakomunika n'umubiri wawe. Nk'umundi yabo muri kara dukwirikirana ari Bujumbura cyangwa mu gihugu hagati yibereye ugatumba hari ahari hose tai chi yo ikora gute? Arashobora kuyikora muhiriwe igenda gute? Tai chi rero ikintu ca mbere bisaba umwarimu, bisaba kuyiga, dushobora kuyigisha kuko movement yari yo yose ifise igituma uyikora n'urugero uyikorako. Rero udafise umwarimu akwigisha uko ishobora kuba umuti niko ishobora no kukonona bivanye n'ukuntu uhagarara. Mwabonye ko naguma ndabasaba ko umugongo uba ugororotse, uba warasanga ugiye gukora ugasanga uri kuronona nk'umugongo. Iyo ukoze wunamye hamwe n'ababwira ijya force de pesanteur ikigukwega nabi ugasanga urakreye iyindi handicap utarufise. Rero bisaba uba ufise umuntu ayikwigisha mu ntango, ariko hari igihe kanaka ugeze ko ushaka kwikoresha hariho hose. Ariko ntiwobibonaho kuri video ugaca ushaka kubisubira, si byiza. Urumva kubikora wenyine nko muhira ubizi ni sawa, usanzwe warayize nta na kimwe ahantu hose uyikora. Ko handi ntazakara gusa mu kari karagira ego, ariko tai chi biratandukanye. Ego kuna wabonye ama movement imwese nakubwira afite ikisigura. Hari aho usanga uri kuri yononera ukonona amavi utazi aho garukiriza gushira ukuguru, byose nama movement bisaba kuba warayize. Abazo kuturanye kuba dutangura kino kiganiro barumva akazi kero karavuga aho kazi gasigura. Okay, ako kazi ki rero nkuko nakubwiye ati ni sport yo gutuza. Ako kazi ki gakorana na n'itera ry'umutima, na battement du cœur. Urabona iyo umuziki uri kuragenda cyane n'umutima urasimba cyane. Nko muri gym tonic. Nkajya ma gym tonic activité y'umutima ibiri hejuru, ariko twe turadukeneye ije hasi. Icija hasi battement zikagenda bukebuke. Umuntu yumvirije nk'umutima wawe utero uri hasi. Donc uko biri kose ubu uri ku rugero rwiza. Yego. Ako kazi kinisho gafasha. Ni kuvuga ko nakone kabare ya nyene. Ego no mu Burundi ntakaraboneka. Yarumva no mu Burundi nta muntu yoririmba indirimbo za hariya. Oya guso n'imidiho nkore n'umudiho usanzwe ugenda utuje. Turayifise imidiho ari ma instrument yitwa umwironge, sinzi kuwuzi. Nko mu mwironge umuntu yoshobora kuyivuzamwo pourvu que igenda bukebuke. Bagafise mushobora kuyikora none. Urayikora iyo utagafise urayikora, ariko ni vyiza kuyikora gahari. Ego. Mu kurangiza tai chi chuan iratandukana. Yes, over tai chi chuan ya tai chi igwana. Ama tai chi qigong ni turiko turakora genda donc i focusinga kuri santé. Mwebwe ntimuzo hava muri tai chi chuan. Oya tai chi chuan wanashima twarayize ko turayifise ko ubumenyi bukeye naho atari bwinshi. Ariko ntituratangura kuyigisha ahubwo. Ituratangura kwigisha ko n'urukino rugitangura mu Burundi nta myaka 2 ruramara rusohotse rugaragaye mu Burundi. Umva biracari bishasha, turacafise abanyeshuri bake n'ubumenyi cyane twebwe intumbero yacu ya santé. Ego kuko urumva no kugira uje kugwana bisaba ko banza kugira base equilibre mu mubiri ukumva kumeze neza. Ego na association mufise. Ego ubu wabuze kurongoye club hari association mu kanya bica twakira izo association n'abatubwiye nyene cyashitse ngaha ariko ubunye muri club yanyu musanga.
Bo muri club yanje gushika isaha ndafise abashika 30 ariko ntibatonda régulièrement bivanye n'impamvu z'ubuzi, impamvu zitandukanye kandi sabo bonyene hariyo benshi maze kwigisha muri club wanje haramaze gucayo abantu bashika 50 mugabo baca baza bagenda rero pour le moment mfise 30 murayimenye bifata umwanya wana mu misi heze naratanze ico no kwita impamya bushobozi canke certificat rero biravana n'ubwo bumenyi donc natanze izo manivu atandukanye urumva rero hariyo niveau yo gutangura y'abadebuta iyo niveau rero ngaha aye uba wemerewe kuyironka warakurikiranye igisho neza mu mezi 3 ugeze kuronka niveau de base yego tera akamo kibazo cyane matera akamo abantu bifuza kugira tayichi gukora tayichi tera akamo abantu yego je no tera akamo abantu bavyifuza mbere n'abantu batari bayizi kuyikora ni sport yoroshe ni sport ishobora gukora umuntu wari wese idashingiye ku myaka canke igitsina kandi ni sport nziza ku magara yacu Jenny Twakizimana Joel nkaba mpagarariye imbere y'amategeko Burundi Taiji Association kuvuga ishyirahamwe ryo kwigisha ikurikirana rwa Taiji mu Burundi ego mutubwira nawe muri kino gihe ko ari association musama kwibangana ubu onye amakrebe tumaze kugira arashika murane arashika murane nta amakrebe menshi turashobora kuronka none Taiji Taiji novuga yuko yagiye gushikanga mu Burundi neza na neza mu mwaka wa 2024 ariko na mbere yaho hari habakinyi bagiye baratora utuntu duke twa Taiji ego ko mu usanga mu sama club abahurikiye yose ari muri association yanyu murabye nk'abantu maze gusohora muri association canke bapratika umuzi bangana turiko turaraba igitigiri cy'abapratika tubona cyariyongeye cyane turiko turashika nko mu majana 4 gucyonye ego turiko turashika mu majana 4 kubera urumva hariho nantuze bunye hariho n'amashuri twigisha mu Taiji nk'akarorero hari ishure nga mu Kabondo yitwa BIMS turafiseyo abana twigisha lycée d'excellence Ngagara turabigisha turafise na école la Clairière nawo nyene turabigisha ego ngende bigenda kuvuga yuko umuntu araza ufate muri ayo ma club mbe nka association mucamufashe ki abo bantu baje gukora mu ma club twebwe nka association twakira abantu bose baba bashaka gukina hanyuma tukabahereza ubumenyi natwe twahawe kandi cyongereye ko ubumenyi bwacu turiko tubutanga ku buntu kugira ngo abarundi bose bashobore kumenya Taiji bamenye ibyiza bya Taiji kugira ngo natwe dukontribue mbere no mu mbona kazoza y'igihugu kubera y'abantu badafise amagara meza ntibashobora no gukora ego mwebwe Taiji jewe ntangura Taiji nigeze kugira icago ndafungwa muri 2020 rero nagiye mu gasho nako mu mpimba mpuraye n'umumetri abimogoreye cyane yavyize cyane mu Bushinwa hanyuma kurya nyene mpamwe ko muganira mukamenyana umunyororo barembeje ndaheza ndumva ko ari umumetre wa Taiji kandi umumetre wa Kung Fu azwi n'Ubushinwa mbere bwahaye certificat yuko ari umumetre muri Kung Fu Matiyare mwahuriye
iyo nyene yego Martial twahuriye nayo naho mbere twamenyaniye yego yego kurangiza nk'abantu bifuza kwiga taiki yego nakahe kamu mu batera iyihe nyungu bokuramo ugereranyije n'ibindi n'ayandi masiporo bo je novuga nti rebura abantu barakora siporo zitandukanye kandi ni vyiza siporo nk'uko abaganga babivuga siporo zirafasha ariko hari igihe usanga bivanye n'amagara y'umuntu siporo bashaka kumubwira iyo siporo adashobora kuyikora nk'akarorero nk'umuntu aba agwaye ntushaka kumubwira ngo agende yirukange ashike nko kwikoreje oya ariko nk'agatayici hari utu exercice twagenewe mbere n'abantu bagwaye mbere n'ibimuga n'umuntu hari ikimuga adashobora guhagarara arashobora gukora agatayici yicaye rero tugahamagarira abantu by'ukuri ko na tayici boyigira boyishira mu zindi siporo kuko turavye mbere no mu Bushinwa niyo siporo yonyene umuntu ashobora gusaza akina yahereye mu buto agasaza akina nk'ubu afise nk'imyaka 100 agasaza akina tayici yego kumvo z'amagara y'abantu kubera nanuze nabonye nawe mesera yamaze kuyemeza ko tayici by'ukuri ari umuti yego tubashimire kubona mwemeye nako turabashimiye cyane.